Uno musi mwashitse ku kazi gute? Vyaboroheye canke vyabagoye? Canke ntibituraba? Uko biri kose ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ntawe kidakorako. Ikibabaza gusumba nuko kigenda kigorana ku munsi. Niyo hatabaye ikibazo c'igitoro haba hari ikibazo ca embouteillage canke izindi ngorane bigatuma biyunguruza batakaza umwanya canke amafaranga. Bondiyeko yandika ko ibibazo vyo kwiyunguruza ari bimwe mu bimenyetso vy'igihugu gifise iterambere rikiri ku rugero rwo hasi. Nonaha I Bujumbura vyifashe gute? Dusozera indwi tubirabira hamwe. Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe ni David, nizere ko meze neza. Amapikipiki adashika hagati mu gisagara, ukwaga hamwe no kumera nabi kw'amabarabara, ikena ry'ibitoro rikunze kwibonekeza, ukutubahiriza haca ab'amaguru, ubwinshi bw'imiduga n'ibindi. Ni ibibazo nyamukuru bihanze Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Benshi ngo basigaye bamara isaha irenga barindiriye kuronka bisi ngo baje ku mirimo yabo. Aha ntituvuze iyo bariko baratahuka bavuye ku kazi. Mu mashure na cane mu makaminuza hari aho gucegwa bitakibaho. Abigisha basigaye baharura ko umunyeshuri yatonze gusa. Aho ngo ni kubera bisigaye bigoye kwiyunguruza. Ibitigiri vy'imiduga navyo bibandanya vyiyongera. Mu gihe rero atantunganye ibereye amabarabara ihari, igitoro gihari haca haba imisunikano idasanzwe ku masaha yo kuja canke kuva ku mirimo. Aho uciye hose wumva uruhererekane rw'amahoni y'abashoferi umengo bosimba bagaca hejuru y'abandi bivuye ku kubura aho baca kandi amasaha aguma yiruka. Imodoka zunguruza abantu mu rusangi nk'amabus n'amakwasiteri zitwara abantu bake. Harimo nyinshi muri izo zitarenza 18. Mu mpera za 2019 ishirahamwe Memento ryarazanye imodoka 15 zitwara abantu 66. Ziyongeye ku zindi zitandatu zitwara abantu 72 zishirahamwe Seviteb. Muri ico gihe wari umunezero kubiyunguruza mu gisagara. Bagira bati akoyoko karabonetse. Ikibazo nuko izo bisi zitakiboneka mu gisagara. Bamwe bati zahereye he? Ego nivyo Van Transport n'ayandi mashirahamwe yarazanye mu nyuma imiduga yo mu bwoko bwa Quaster itwara abantu 35. Ikibazo coba caciye gitorega umuti burundu. Ingingo yo mu 2022 yo kubuza amakinga, amapikipiki n'amatukutuku gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura nayo nyene iri mu bintu vyatumye ibijanye no kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura bibandanya bigorana. Ni mu gihe abanyagisagara bahora bazikorako mu kwiyunguruza hagati mu makartier ku kabeyi katavuna kandi mu buryo bwihuse. Ubu bisanga bategerezwa gufata amataxi canke bakagenda n'amaguru. Bisigura ko ubudatakaje amafaranga atakaza umwanya. Kubwa Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Uricom ngo harakwiga icapo gishasha ngo kiza cerekana intunganyo ibereye y'ivy'amabarabara mu gisagara ca Bujumbura. Ngo harakwiye kandi ko abanyagihugu bigishwa kubungabunga inyubakwa. Ngo amabarabara mabi kubera adafashwe neza na yari mu bituma uruja n'uruza rugorana mu gisagara. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Uburundi bwaduze ibibanza bitatu ku rutode ngaruka kwezi rwa FIFA gwerekana ingene imigwi ihagaze bivanye n'ingene yitwaye. Aho rero turasanga Uburundi bwahora mu kibanza c'139 mu kwezi k'umunani 2024, ubu bukaba buri mu kibanza c'136 mu kw'icenda. Twabamenyesha ko ari inyuma yaho Burundi bwaheruka gukina na Malawi bukayitsinda 3-2. Bwaciye butsindwa 1-0 na Senegal mu kurondera itike yo gukina CAN 2025. Imiriyoni 28 z'amadolari y'abanyamerika niyo ngabire Ubushinwa buzoterera mu nyubakwa igeretse 11 niyo musi ijamwe imiduga igiye kubakwa. Izokorerwamo n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro ari kumwe n'ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi barashize umukono ku masezerano yo kubaka inyubakwa y'ubwo bushikiranganje. Iyo nyubakwa izokubakwa mu ntara ya Gitega. Albert Shingiro yamenyesheje ko ayo mafaranga ari ngabire atari deni. Yarongeye ati
ikibazo c'uko abo muri ubu bushikiranganje bahora badakorera hamwe kigiye gutorerwa umuti. Vyabaye ejo itariki 19 z'uku kw'icenda. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati imvo zatumye sosumo iduza igiciro c'isukari ntizifashe. Hari kuri uyu wa 19 z'ukw'icenda 2024 mu nyigisho zo kuzirikana igihugu ariko atangira mu ntara ya Cankuzo. Umukuru w'igihugu yibaza ukungene umufuko w'isukari uva mu Uganda woshika mu Burundi ugugwa ibihumbi 243 ariko asosumo uhingurirwa ukagugwa ibihumbi 400. Yaciye asaba ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ubudandaji gukora amatohoza kuri iyo ngingo ya sosumo. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kwa mbere.